Iyo nyubako yo kubika umwimbu ya komine Gihogazi mu ntara ya Karusi ibitswemwo umwimbu w'ibigori wo mwirima riheze. Ibigori rero itoni zirenga amajana 2 nizo zishinguwe muri iyo hangari, hakaba hamaze kuvamwo itoni 2 gusa. Frederic Ndikiminwe musitanteri wa komine ya Gihogazi akavuga ko abenegihugu arongoye bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko kugwiza umwimbu. Ngo umwimbu rero wabonetse muri komine yose urashika itoni 30,000. Twebwe rero ikomine ya Gihogazi novuga yuko by'ukuri ntibiseswa dufatishanije nabo vyega bose abenegihugu baritavye akamo na cyane ko kugwiza umwimbu. Aha novuga nko mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi by'ukuri turashima cyane. Ubwa mbere nuko ikomine ya Gihogazi novuga ngirisigaye irikiyega c'intara ya Karusi imbere izavibikiyega c'igihugu, kandi yaza ko ariko bimeze kuko jewe ndavye umwimbu abenegihugu baronka mbere bakawushora no ku masoko. Ngira ngo nivyo mubona no ngaha mu mahanga aho mwagiye muraca murana neza yuko biteye igomwe. Uyu mubona n'umwimbu twarose mu mwaka uheze, aho mwikomine twarose amatoni y'ibigori yababa amatoni 30,000. Frederic Ndikiminwe agatera kamo abanyagihogazi kwijukira gukorera hamwe mu makoperative kuko ngo bifise akamaro kanini ku mwene gihugu, haba mu kuhungukira ubumenyi bwo kurima no korora kijambere n'ibindi.